hajya n'ibindi umuntu bamugeze aho bamutorera mu matora yose twabaye nawe we nyakwa François mu matora yose bayiga mu Burundi ikintu cyo gutera umuntu je ntaho nabwagenda cyo kandi nawe ntacyo wamwari bwagore naco mbere gutera umuntu ubu uri kuvugiki kumutorera aho yati utora kwiyini kandi agaca vivura wavyanka induri kaciba ngurononya amatora aba banyapolitike bati hari izindi nguvu twabonye ku rubuga zisa no kumenga zirengeye umugwisene inguvu ntazo bavuze ntazo numvise nazivuze reka nazivuge inguvu ziri ngoraniriye nuko baba abo muri masepi sesi bose nka benshi bavuye mu mugambwe umwe biro de vote yoyo bari umugambwe uri ku bitegeko turagenda baba instruction y'ivyo bakora ku buryo n'ivyo se niyavuga bavuga bati siwe waturungitse kuko na se nirabizi ababirungika bo bashizeho barazi yuko abamambere ba biro de vote bashirwaho n'abasesi cyangwa abasesi ugasanga umusepi bagiye bamuzaniye list ivuye muri permanence ati abantu bazoba mambere ba biro de vote naba twe twagenda kurekarama c'est au niveau national tireka turatanga ntibahindure none abo bantu bamaze kumera gutyo boreka guhabwa injonction wabarungitse gute barungitse tubaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho mutegurirwa na Radio Bonesha FM mu gano cacu cuno munsi tuganira ku bijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije kuzoba mu mwaka uza w'2027 imyiteguro y'ayo matora igeze he hakuyigira ngo azoba amatora atunganijwe mu muco atawe akumiriye nizo tuzaganira ko mu gano cacu cuno munsi inkuru y'imvaho tukaturi kumwe n'abatumire ndabona François Bizimana avugira umugwisene ujeje gutegura amatora tubaramutse twongere tubayikaze mu biganiro ndabaramukije mufasoni mwakoze gutumira umugwisene kandi ndaramukije n'abaturimo tuzasangira ikiganiro n'abantu bose bari kwaragikurikirana Ego mwakoze namwe kwemera kwitaba ubutumire bwacu turi kumwe kandi na Leopold Hakizimana n'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNL namwe tubaramutse twongere tubayikaze mu kiganiro turabaramukije kandi turabashimiye ko namwe turi mu kiganiro ndabaramukije abo tugomba tugisangire reka ndaramukije naza gucumviriza Ego mwakoze namwe kwemera kwitaba ubutumire bwacu turi kumwe kandi na Olivier Nkurunziza harongoye umugambwe w'abadasigana Iprona namwe tubaramutse twongere tubayikaze mu kiganiro turabaramukije turamutse abanywanyi ba Radio Bonesha FM nongera ndamutsa n'abatugira dusangira ikiganiro Yego mwakoze namwe kwemera kwitaba ubutumire bwacu ikiganiro umugizwe na Christine Kamikazi Jean Baptiste Atungimana nawe ko ratuwa amajwi abashikira Leon Masengo niwe ahagarariye ikiganiro mukanya dusha tuja mwidonido igikiganiro Inkuru y'imvaho isuburenganzira n'ukuri bwo kumenya neza inkuru y'imvaho dusubire tubaha ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho mwamaze kumva yuko tuganira ku bijanye n'itegurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije kuzoba mu mwaka uza w'2027 ikibazo ca mbere ndagitumbereza kwa François Bizimana havugira umugwiseni ujeje gutegura amatora François Bizimana imyiteguro yo gutegura ayo matora y'umukuru w'igihugu muyigereje hehe muri make n'ibiki mwamaze gukora murakoze imyiteguro y'itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka w'2027 umugwiseni iyo myiteguro uyigejeje ku ntambwe ishimishije kandi ingenda yababwire muraza kuraba igituma mvuga nti tubigejeje ku ntambwe ishimishije ubwa mbere ho twabiteguye dufashe itariki abarundi bose bazi duterera guherako iyo tariki mutemeye kwigenekezo rya 20 ukwezi kwa ruheshi umwaka wa 2027 imvura igwa canke itara hakizuba hagira iki uwo munsi abwirizwa kuba habonetse umukuru w'igihugu yavuye mu matora kugira ngo arahire ashikira amabanga yo kurongora Burundi kuko uhari
yarahiye izo tariki 20 za ruheshi umwaka wa 2020 naho ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rikaba rivuga yuko umukuru w'igihugu atogwa akagira ikiringo ciwe kikamara imyaka 7. Ico kiringo naco ibwirizwa shingiro riravuga yuko gitangura umunsi arahiye kikarangira harahiye ubundi aje kwimikwa muri ayo mabanga. Niho rero mvuga yuko duteza guhera kuri iryo genekerezo rya 20 ruheshi umwaka wa 2020. Aho rero caduharura dusubira inyuma kugira ngo ivyo dukora byose tubikore twiyubara yuko iyo tariki ya 20 ruheshi itaturengana ishika byose twabihejeje mu mugwiseni. Aho rero cadufatira rero ku mabwirizwa y'igihugu cadutegura ico cyose dushobora gukora. Aho rero twaciye tubona dusomye ingingo ya 11 y'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi ritwereka ingene abaja gutora bararikwa igihe bararikwa kuko bimenye neza kugira ngo itora ribe kugira baza gutora abo nabo ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi byaravuze yuko bararikwa n'iteko ry'umukuru w'igihugu mu buryo bukurikira. Iyo abararitse hakiri kare abararika hagisigaye iminsi 180 kugira ngo iryo tora ribe. Yatevye naho ni iminsi 150 kugira iryo tora ribe. No kuvuga hakiri kare na amezi 6. Yatevye na amezi 5. Ivyo rero natwe tugaca tubitegura turavye n'ibwirizwa shingiro, turavye nyene n'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi rivuga yuko umukuru w'igihugu atoregwa ikiringo c'imyaka 7 kandi uja kwemezwa ko yatowe akaba ari uwashoboye gushikana amajwi 50 harenze ko ijwi rimwe 50% plus niveau avyo bita majorité absolue. Igihe rero mu bitoje atanumwe yashikanye ayo majwi haba ikiringo haba itora rigira kabiri deuxième tour. Twebwe rero mu gutegura duhereye kuri ya tariki ya 20 dutegura dushiramwo yuko niyo deuxième tour ishobora kuba. Niho rero cyatora deuxième tour izomara igihe kingana gute. Hanyuma iyo deuxième tour kugira irinde ishika mbega ivyavuye muri premier tour seni yavyakiriye ryari hanyuma irabitangaza hanyuma na cour constitutionnelle irabishikirizwa irabona yuko hariho ngombwa yuko baba deuxième tour. Iyo minsi yose tubwizwa kuyiharura. Niho rero twebwe turiko turabiraba neza tubona yuko abo bazokwitaba amatora bashobora guhamagagwa hakiri kare mu kwi11 batevye gose mu kwi12 kuri uno mwaka w'ibihumbi 2026. Dufatiye kuri ivyo rero mu mugwiseni twaciye dutegura ico no kwita urukurikirane rw'ibikorwa tuzokora chronogramme des activités. Iyo twaramaze kuyirangiza. Ikindi twaciye twihutira gutegura ni ikirangamisi c'amatora calendrier electoral integuro yayo niyo twarahiye hayibira gatatu. Hazoba hakenewe iki? Hazoba hakenewe n'uburyo bungana gute, évaluation de besoins et budgétisation. Nivyo twaramaze kubitegura kandi twateza kubitegura kuko ejo itarike imwe z'ukwezi kwa kane ku Rwanda mukiza niho niho inama nshinga amateka na nkenguza amateka buguruye isasa ryabo rizomara amezi 3. Muri iryo sasa rero niho habwirizwa kwemezwa
uburyo igihugu kizokoresha lo budget ya 2026 ushika 2027 muri iyo budget rero ni y'amatora izobirimo murumva yuko twebwe integuro twaramaze kuyiheza turayishikiriza n'abajejwe kugira icyo bayivuze kuyemeza no kuvuga inzego zishinzwe kuyemeza iyo budget twebwe rero mu miseni turiteguye bikwiye kugira ngo itora ry'umukuru w'igihugu ryo muri 2027 rizogende neza cyane. Rego turaza kubagaruka ko Olivier Nkurunziza umugambwe w'abadasigana Iprona murumvise mu muguseni aho bagereje ibikorwa bije no kwitegurira ayo matora mwe mwaramutanguye kwitegura. Ubwa mbere umugambwe w'abadasigana twumvise uko seni riko yabivuga birumvikana ivyo n'ivy'ubuhinga nico gituma babatoye kugira ngo bamare iyo myaka yose kandi biri mu kazi kabo ka misi yose bafatiye ku itegeko rigenga amatora baca babona imisi isigaye natwebwe mu mugambwe w'abadasigana iyo tegeko turisoma tukaraba ariko twebwe umugambwe w'abadasigana aho duraba cane ni ku myitwarariko twashikirije mu gihe amatora y'ibihumbi 2025 yaba twebwe twarerekanye ingorane zabaye mu itunganywa ry'amatora ko habaye mutunenge twinshi cyane harabaye inama n'ivyo na seni harimo n'umukuru w'igihugu twarabivuze kumbura no musi ndabisubiramo ngo ndabigaruka ariko no kwibutsa bimwe naza kuvyibutsa ivyo nivyo biduhanze twebwe cyane umugambwe w'abadasigana nta musi n'umwe tuyigenze uja mu matora guhera 61 ariko ico twe tuvuga no musi dufise inyota na matora ateguye neza ateguye mu muco yemegwa n'abantu bose atanduru irimwo turavye vyabaye mu matora heze aho abantu batorera abandi aho abamandatere bacu bamwe baducungerera indorerezi bazisohora tukaraba aho umuntu bamutorera ku nguvu bitari bwigere biba amatora y'ibihumbi 2025 iyo matora yabayemo ibintu atamusi n'umwe matora mu Burundi bwari bwigere biba n'umugwiseni utegura ibihano navyo wari kwiyumvira ko bibi nico gituma twe tuvuga duti twumvise aho seni igeze nyabona nitwumviriza twicarane isubirize tuganire turabe ko vya bindi twayibwira twagira kubona ko umunenge cyane aho twabonye abayiserukira mu ntara mu makomini mu mabiro do vote aho kuba abantu bacunga amatora babaye abayiba no ayonona turabe ko seni vy'ukuri ivyo bintu idubwira iti ibi bintu bizokosoka aho niho twavuga duti turize ko mu 2027 hazoba amatora ahumuriza bose igihambaye rero je muri jewe samatora vy'amatariki igihambaye nuko kuntazoba mu muco umurundi cyo yatoye akaba ariko gisomwa ariko icyo mbaye ndavuga akaba ari amatora nkamwe mu 2025 nta kamaro ko kuyajamo tumvize mu mugambwe CNL naho batubwire mugireje hehe kwitegurira iryo tora ry'umukuru w'igihugu murakoze kumva ico kibazo mu isanzwe umugambwe wose ugishingwa wa politiki bawiteguriye amahiganwa yose mu bya politiki kuko ubucingwa kugira uharaniye ibanza bya politiki umugambwe CNL rero ukuvuga ishingo wariyemeje yuko uzoharanira ivyo bibanza byose muri politiki harimo n'ikibanza cy'umukuru w'igihugu twebwe rero kwitegura kwacu nuko iryo tegeko turarifise turazi yuko ikiringo cyashitse twaragumye tubyitegurira mu mutima yuko tuteza guhigana ariko tukaba tugifise ikibazo kimwe kumbure nico uwo mukuru wa Iprona nawe ne afise kitegurwa rya matora nk'ivyo komisera atubwiye bariko baragira ibijanye n'ibiringo gutumbereza ivyonya n'ibintu bisanzwe biri mu kazi kabo biri ngaho mu itegeko rigenga amatora natwe ivyo turamaze kubishira ku rutonde turabizi cico narinda mwitezeko nenze yuko ambitubwira aho bagejeje kwiga ibibazo twabashikirije bijanye n'amatora y'ibihumbi 2025 ibibazo mwabashikirije n'ivyaho kugira ngo kugira amahirwe nibo bari bateguye ayo matora y'ibihumbi 2025 twarabashikirije yuko ayo matora yagenze nabi cyane turabaha ibimenyetso byinshi cyerekana ko amatora yagenze nabi nibuka yuko no mu kiganiro cyabaye na seni na nyaku umukuru w'igihugu nyene cyo umukuru w'igihugu
bashikirije yuko ibintu byose byashikirijwe n'imigambwe n'abagiye matora bitagenze neza bigiye gukorerwako kugira bazace bategura amatora akurikira bimeze neza cyane. Ubu rero nari nzi yuko kuva ico gihe seni yiyugaraniye kuri ivyo bibazo kuko birakomeye cyane kuko nkunda cyo gutanga akarorero. Iyumvire nk'ukuntu wewe ukagenda ugatora ku biro by'itora, wewe nyine ugatora ukacugumaho ntihagire ikintu cabaye kw'iryo biro by'itora heze guharura agacavuga ati ubusa nk'uko umengo wewe wataye mu kinogo. Ico kintu jewe ndibaza yuko abo muri seni barakwiye nko kuyugerana hano bakagira nka retraite bakiga ivyo bintu byabaye n'igisahuzi caje je sinshobora kuvyumva. François Bizimana abanyapolitike bari hano sinari bwaheze kuko nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane na twebwe abanwanyi baraza barakatubaza ati tubwire ibyacu byabaye je naragiye gutora n'umumandatira akagenda gutora nguma nicayeho hageze guharuba cabatana ubusa. Ico kintu cyabaye barakibasiguriye ati tuzosura kuza mu bintu mutubwiye by'amatora nimwadusigura ico kintu cyabaye mato 2005 kuko bwabaye ubwa mbere ivyo bintu bibi. Kubw'ivyo rero twe twiteze yuko tuzogira ikiganiro kandi cyagutse kandi turabikubuna tubwira dutegure amatora y'2027 ntazasure kugivamwo imyidogo no kwiyumvira ikintu kiriya na cyane cyane dusigurirwa ibintu bimwe byabaye. François abanyapolitike bari hano bati amatora yabaye mu 2025 hariho ibyayaranze bitagenze neza mwarabibonye mu mbise koze kumbaza ico kibazo kandi nabumvirije bariko baravuga havuze ngo ntibyagenze neza. Ikiganiro nk'iki ahantu abarundi bashika 6,000,000 bagiye gutora uhagaze ku ijambo ngo ntivyagenze neza wumvirije abandi nabo bakakubwira nabati vyagenze neza cyane gusumba mbere amatora twari tumaze kujamwo. Yego we rero wumvise ugira uti ndabumvise bose urumva bavuze ati ntivyagenze neza. Ahiyaba wari watumiye abandi nabo nk'umwe canke babiri hariho abandi nabo bakubwira ati vyagenze neza cyane kandi natwebwe muri seni tugira tuti vyaragenze neza cyane. Utwo tunenge bavuga twibonekeje mwebwe ntabwo twomwigeze mubona. Umuntu wewe yisize akiraba akagira iki nabandi bakamuraba ashitse hanze arabura n'umwe amubwira ati rega naho umeze gutaka kantu ni kari kameze neza. Nta gikorwa n'umuntu kibura kanenge na gatoyi ariko uciye uguma ku nenge gusa ngo byose byagenze nabi kandi hari abandi nabo bashika nka 99% bakubwira ko byagenze neza. Twebwe muri seni tugira tuti umuntu arafise uburenganzira bwo kuba yabibonye uko ubundi akayabibonye kandi akabivuga ugira ati jewe nta nyungu nini nabikuyemo mbona yuko bitagenze neza. Ubundi nabashobora kubwira ati byagenze neza je byo nayo niteze byariwe mugabe ico numvise bavuze kimeze neza nuko bagize bati tuzokwicari hamwe tubiyage ico ni ikintu ciza cyane ari uyu yereke kuko ico gihe hazoba hari abo bose begwa nayo matora abo bose bayitavye umwe agira icavuze ubundi agira icavuze natwe turi hajya nka seni twumvirize dukuremo icigo duheze hanyuma iki cyane kiriya kizoba gishikirijwe gifatigwe umwanzuro hanyuma dutegure kazoza. Mugabo twariko twumviriza abavuga ngo ntivyagenze neza reka uwo munsi rero hazoba iryo huriro ry'abegwa n'amatora bose tuzokumvirize bose batubwiye kandi mbere si kera naho nari numvise honorable Paul yaratanguye kudukarira ngo yari yiteze yuko ahubwo arivyo duherako twe twaragiteguye kandi uko je ndabibona aho imbere yanje ndavugira ngo nibyo ndiko ndakuya ngo ibintu biteguye hengi kira ingendo ukurikirana bizogenda turabifise ga chronogram uku kwezi gutangura kwa gatanu ndi guhera gira urabibona gaha muri ubu gatanu ndibiye twarabitegekanye umwe wese azoze ibi hari n'abavuga bahuza bashikuza bakabesha ingenda bibereke mbere nka jewe ivyo niboneye utabaye umuntu ashishoza wogira uti ujya muntu karabaye yaragowe n'ubugesera
jewe ndafise umukuru w'umugambwe yavugiye kuri radio BBC aravugira no kuri RFI aravuga yuko bamwivye amajwi kandi wewe yari yiteze yuko atsinda yuko yagiye no gutora gatora umugambwe wiwe none ngo asanzwe umugambwe afise uwo mugambwe ufise ubusa narumiwe ndabyumvise kandi ahantu kuri ndasavye abantu bavugira ku maradi batanga amakuru babe batanga amakuru bibaza yuko n'abandi bumviriza n'abandi bazi ukuri kuko uwo muntu sinza kumuvugana abandi ko ndamwamamaza ngire mvuge gusa ibyabaye nciye ndaba imigambwe ingene yitoje ku rwego rwa komine no ku rwego rw'intara rw'abashinga amategeko uwo muntu yavuga uko nasanze atakomine nimwe y'u Burundi yigeze atanga muri liste ikomine nimwe y'u Burundi yigeze atanga muri liste none bo kwibaho utitoje umva vyogenda gute mushaka kuvuga yuko ibyagiye birashikizwa yuko hari bitagenze neza habayemo kubesha bitabaye kuko so kubesha gusa ariko mufatiye ku karorero katari kuko umuntu no kwitoza ntiyitoje iyo mufatira ku bari bitoje ariko urumva we yavuze yuko bamwibye iyo no mubeshi mbere kuri uyu hanyuma hariyo n'abandi bari bitoje jewe zanumva telefone ariko saa 9 zirenze ko nk'iminota 10 hajya batanguye guharura zanumva telefone uno nyene ngo wewe nguvye muri ko muragira nibiki ngo abamandateri bacu mwarasohoye basohoye ngo mukanyosha ahantu hitwa kuri Remeka ndahavuge neza uwo muntu yagize imana mbi tombora mbi twari kubona bamenyesha makuru babiri bo muri Synergie de Media cyanagira nti umvuye umuntu ivyo ikaravuga cyanahuya nti ndaguha amenyesha makuru babiri turi kumwe mubanze muvugana imbere yuko je tubana yatuvugana atego candatanga telefone baca baravugana baramubwira bati uwaguhaye amakuru yakubesha abamandateri niyo bariko barakurikirana iharugwa ry'amajwi n'abaobservateri niho bari sawa subiza telefone ndi none ubu ko bariko batanga amakuru y'ikibiriraho ndababwire bacishe kuri antenne ibinyene muvuganye bipase ngo yareka mbabari rasanze abo natumye bari bambeshe uwo yari witoje ntiyabaye n'uwo gusa hari n'umuserukira ishira hamwe ivuga ko ridaharanira icyicaro bya politiki nawe nagiye ambwira ati abaobservateri babasohoye nawe yari mu ruko nyene cagira ati bampaye amakuru atari muri ibi rero hari abavuga baca umutima abantu banabesha hakaba mbere n'akantu k'akayiregerarite gatoyi kaba kabaye gashobora gukosorwa mugabo umuntu agaca kagagamisha kagacika igitangaza noneho rero turavuganye tuzovyicarira turabe ivyo bintu twumva vy'agacamutwe vyabaye twumva ivyo ari vyo hanyuma tuvyicarire mugabo uko nayinda nabize abanyene abatari bakuko nayibonye vyaranciye imbere ibitari bike mbere barabitubuye inzego zibijejwe harimwo mbere na sentare bahize bwizwa shingiro kandi narabonye ishu babahaye nko kuri izo rero sentare bahize bwizwa shingiro yamaze kugira ikivuze ko mu biseni twebwe twaravyakiriye nabo nyene baravyakiriye uko nyene turabibona kandi twibaza yuko sentare itanga inyishu ifise ico yashingiyeko Olivier Nkurunziza ngo harabaye ngo gukoresha imvugo ndenzarugero mu kuvuga ibitagenze neza muri ayo matora yo mu 2025 jewe ngerageje kumva ibyo umuvugizi ahejeje kuvuga ndanezerewe ko ntarimo mu bo bavuganye kuko avuze ko hari umuntu atari yafise amakomine akwiye je ndayafise kandi arazi ko nta mutelefoni kandi ibyo mvuga nk'umugambwe w'abadasigana ndavyemanga ivyo urubanza nago muri sentare arazi hatayungururizo ririho twebwe twaragaye urubanza bwari twagaye abagabo nayo twari kugira gute twarabivuze tuti reka tutagira aho turi bwungururize wishwe no wari kugufasha
ariko twavuze dushize imbere amahoro n'umutekano mugabo kandi ntitubihevye tuzogenda mu nzego zibijejwe ko kumburiye ubucamanza burya ni ibintu tekiniki ugiye kwitera ukavuga ngo umuntu yagutoreye ivyo kugira uvyerekane biragoye uvuze ngo umuntu yanigirije ivyo biragoye ariko twebwe abantu babibayemo jewe navyikurikiranira kuri tere kuko nari no mu observateur karaba nico gituma jewe mvuga nti seni ntifatire ku ivyo nifatire ku byo twayishikirije nifatire ku byo twayibwiye twabonye ingorane vyotuma amatora agenda neza ivyo bavuga ngo turatumira abantu ngo bakaza cico maze kubona gaha mu Burundi baratumira inama bagaca batumira ubuhojojo bw'imigwi y'abantu bamba barire mu iryo jambo mvuze ry'ubuhojojo mvuze niyo mvuze ubuhojojo hariho n'umuntu usanga afise nkishira hamwe rifise nk'abantu 10 yarungitse abantu nka 11 cyangwa 100 mu gihugu gifise biro do vote amajana uwo muntu agataza kuvuga ngo aho narindi ku bantu majana ngo byagenze neza birashoboka ko amajana 2 byagenze neza mugabo ahantu tuba dufise amabira arenga ibitonki bashijambo iyo echantillo y'uwo muntu irakwiye abo bantu gasanga buzuye ikoraniro seninya kudutungika kibashijambo ka 50 bakavuga twe twagiye mu matora twavuga bakakumva ngo turavye abavuze bose nawe wejeje kuvuga abavuze ni benshi bajeje kwemeza ko byagenze neza muri ko murahuguza ivyo turiko turavuga nibaguma babiraba nibarabe mbega jewe nagiye kuvuga seni yaramparuriye ngira Imana abo kandi vraiment ntiyabeshe byukuri naraharuye nsanga nari mfise abamandateri bari kugera hafi ibihumbi 10 abo nabo bari bemereye nabo twatwatanze naho ufatira kwiyo echantillo yabo bantu jewe nundi muntu afise abantu 100 ngo nishira hamwe gigenga rikaza rivuga yuko byagenze neza na jewe narungitse abantu bangana gwe no habafise ukuri nico gituma twebwe turavuga ivyo twavuze yemwe ntaguciriyemo aha watanze abamandateri wese namashira amatanze observateur nuba mu mashina hatashaganda bigendana kwe nubu ubunyene nca ndakwereka ntiwari usaba kuri biro do vote gaha yose handa bigendana nico gituma rero tuvuga duti ntawo cavuga ngo abantu bose ngo kuko buzuye mwinuze ngo ijambo bafise ni rimwe ubwa mbere twe tuba turi matora nibumvi ariko yavuze yuko usanga ari nk'udukosa twabaye duto dushobora gukosora sino ntibanavuge ngo nutunenge yari amakosa ateye ubwoba kuko kuva amatora mu Burundi yaba ntibyari bwabi byabaye aho muvuga nk'iki nk'akarorero reka ndagwa karorero turashitse mu matora umunywanyi wawe arashitse mu mandateri baramwemereye nibyo hageze guharura amajwi bagasoma ayandi majwi yavuga ati ni jewe nshaka mungereke ibyo muri ko murasoma turabika ari aho ati numa itegeko rivuga yuko utavyemeye ugenda uzokwitwara cyangwa uraza kureka gusinya ni birashobora kuba bivuga ukundi uwo muntu akamwankira hanyuma bagaca bakoresha uwa biro de vote ariwe yaserukira seni mwayo matora kubera uwo munsi ariwe yitwa Kajuwa Role y'umupolisi akaca gusohora muri kurondona amatora igipolisi karakigufata baravuga ko uwononye amatora akaca baje no kugufunga gukora gore reka tubaze ivyo rero no gutera ubwoba abantu n'akarorero kamwe icya kabiri umuntu hageze ko atora umuntu bamutorera gute ugasanga bavivuye aho za no gutora babaza ati none mbeje aho za gutora ni wowe uri kuragorana utanguye gutera akajagari bagaca bakwagiza ikosa yuko uri kurondona amatora none ivyo bintu bibaye mu gihugu ahantu henshi abantu bakabivuga na seni byo namana yibwira kubwe uri mu mandateri ngaho wacugiye reka seni rero mu gihugu ya Amerika ahantu urivuga ibintu technique muga siritere hari ya mutuzo tw'amatora ibintu bibamwe ntavyo bazi hari naho babizi ntavyo boshobora kugira gute gutorerisha reka tubaze François yuko ibyo bibera ku rubuga baba bafise ingene bashobora kubibona bakabimenya ko biriko biraba canke ko bataraba gushira ijisho ryawe ritariko rabona ubibona gute
ariryo ivyo nk'ubwo burorero batanze nta mwebwe mwigeze muvyumva nta bigeze babashikiriza mbega ibiba kuri terrain umugwise nutabimenye ku munsi w'amatora umugwise ni wowe uri gukora iki nk'ubwo burorero atanze bw'abasohowe ubwo burorero atanze bw'abasohowe umugwise ni amatora mu kuyatunganya nta na kimwe kibucika navuze ndi hari ibyo kuvuga byo gushikuza abantu bakibaza ngo nivyo nk'aba twita inderetsi les mandataires de partis politiques n'abantu kugira ngo barungikwe abaja gukorera baba bateguwe baba bazi ico babwirizwa gukora kuba ariko baradukurikirana ndakibibutse neza n'ababwira umuntu yitwa inderetsi iruhande yuko akora ico gikorwa cyo kurereka asanzwe ari umunyamugambi n'umunyamugambi umuntu yitwa inderetsi nukuvuga muri ico gikorwa kiriko kiraba uwo munsi aragifisemwe inyungu ikomeye kandi aragifisemwe inyungu kandi inderetsi mu gikorwa cazo zirategurwa cane n'uwitoza uwitoza akamutegura akamubwira ivyo agiye gukora ivyo ari byo kandi jewe nyene ngira ngo ndibondiza narafashe umwanya bonyene ndabigisha igikorwa c'inderetsi inyifata bwirizwa kuba afise icabwirizwa gukora ku munsi w'amatora ico cigwa mbere ni jewe nagitanze uwo munsi kandi ico cigwa maze kugitanga inshuro zitatu n'ubu nzobandanya inderetsi ivuga iki ibwirizwa gushika ahabera amatora imbere yuko amatora atangura no kuva imbere y'isa 12 kandi abwirizwa kuhava atahanye icegeranyo cingene amatora yagenze procès verbal no kuvuga iharugwa ry'amajwi riba ryarangiye agombye mbere ava nahajya ku biro vy'itora hajya babijanye ku ikomine akanabikurikira kugira arabe yuko ingene bavyegeranye babishira hamwe ko ari kujya byavuye ku biro vy'itora ubwo burenganzira inderetsi irabufise igihe rero uko nariko ndumva perezida wa Ipona abivuga yashatse kuvuga yuko hari habatswe ubwo burenganzira basanze bafise kaye bafise ubwo burenganzira ivyo rero umve rero ico urakivutse kandi waracitwariye je narabibonye mu byo wajanye muri sentare bibahiriza ibwirizwa shingiro inyishu baguhaye urayizi iyo ariko dusaba nimba atari banga gabahinga nivyo ndiko ndakubarira Olivier nimba atari banga inyishu mwahawe nivyo ndiko ndamubarira nk'umuhinga uyo nderetsi yawe urumva ivyo vyaraheze kandi sentare yaraguhaye inyishu tuza kuyigarukako ndaguhe rero intumbero muta ku biro vy'itora hose haja inderetsi zibiri nimufitiye uburenganzira wewe nkayipona urafise uburenganzira bwo kurungika abantu babiri ku biro vy'itora kuri ivyo biro vy'itora nyene senel irafise kuzanaho babiri ubundi nyene babiri narabonye kumusaga hari biro vy'itora vyashika 27 centre yariko ashika hafi 27 byumvikana yuko aho inderetsi zatezwa kuba ari 54 nizo zatezwa kuba zihari kandi bivugwa yuko iharurwa ry'amajwi yihejeje kuba yuko inderetsi yose itera ku gikumu ikandika ko n'ivyo byose yabonye ingene vyagenze n'ubu ndasubiriye nigisha ndi ngaha kuri yiko abantu 54 babonye ikintu harabuze n'abashika 10 bandika ko ivyo bivuze hanyuma ngo romye n'ubijana muri sentare babanza no kuba
wewe usenye ku kintu bayi ubwa mbere amatora no musi gituma yabaye nabi ivyo uri kuravuga ni teorike byategezwa koko mugabo je ndafise abantu bwa mbere uransohoye akarorero uje rutangure guharura ugahengera kuko ndinze gutelefona ubucankuriya wo muri sepi cyangwa muri sesi akinjira umuntu avuga ati aho mugeze nihe yabandanya harura yavuga ati none ariko mutariko muranyere icara hari unume ni washaka urareka ugo rupapure noza gusinyako gwamajwi adahuye nayi wanje go barumazi Fraso yavuze ati cyangwa ko mwitwaye cyo kibazo mwagishikije twarashikirije mugabo ko sentare ivuga ikorera ku ivyo technique bashizeho ugomba kugira ayo manyanga nawe abanza gusoma ukuntu sentare izogira akacaraba ico bazogusaba ngaratunganirije mwebwe ku byo mwashikirije avuze ngo twatunganirije iyo twarituye ubweko bwa sentare ibibagize bizoshinga twese kandi twituye turi migambo itatu twarutse nyishu imwe naho twokoresha anja uko twabyari bimeze tugahana amakopi zirasa byose batubwiye ngo ibyo mwagize ntibigira ishingiro jewe nagomba kubwire iryo tegeko baritora je nari munemo n'amashinga amateka kandi jewe nizi vy'amategeko ndabizi nk'uno munsi wombwira ati ico wovuga cogera gitera imbere mw'iyo tegeko noshikiriza icerekeye ingene cour constitutionnelle yishura ku bibazo byashikirijwe ku byavuye mu matora ndaguha karorero twebwe mu 2020 twaritwaye mu mugwi wa cour constitutionnelle twajanye amakarato 16 y'amadosi amakarato 16 y'amadosi averifiye amapeve mu minsi 8 babaratwishuye ngo byose ntibigirishe ingiro mbwira amakarato 16 y'amadosi ko mu minsi 8 bayasomye aho nitwe twenyene mbwira kwitwarira ivyabaye mu mabiro do vote ibihumbi 30 mu minsi 8 ntibabugananye hajya mu biro bakaca basohora ingingo ingene batohoje ku ivyo biri nk'uwombaza ati wo kwamera yo code twubaha ikiringo gikwiye bakaja no kuri tere bakabaza abantu ko vyagenze bakaza bagafata ingingo cyo gituma ndakubwire ingingo ya sentare ego ni yari karatubwira niyo turayemera ko naoteka ivuga mu gingo ya sentare ntiza yugara ibiganiro biba biriko biraba ku kintu oya wewe ushaka kuvuga yuko ngo ivuze mwose ngo ni tezego cyangwa nibyo waje kuvuga oya watubwiye uti hari kintu muvuga sentare yavuga ngenda bisigura je narakuze nakazi k'ubucamanza ndagwa karono munsi ahubwo yaba ari bishoboka ko hariho nyakubaho umukuru w'igihugu nyene cyo umukuru w'igihugu arengeye izindi nzego zose nugutegekanya yuko nijya ngingo ya cour constitutionnelle yoshikirizwa nyene cyo umukuru w'igihugu nkuko uno munsi ingingo z'amasentare zafashwe kandi zabaye ntabanduka ubu zishikirizwa umukuru w'igihugu muri conseil supérieur de la magistrature kandi akazitawurira intumbero uriko uravyumva kubera iki sentare uzubaze abize ivy'amategeko baranatangukanye cyo bita amategeko n'ubutungane le droit et la justice si kintu kica kiza kivuga ati cyamwugara rero ngo kiraheze byose birahe genda murabe ubu ku mukuru w'igihugu afite amadoshi ibihumbi n'ibihumbi vy'abene igihugu bitwarira ingingo zaciwe n'amasentare harimo na senyana ntahinyuzwa nico gituma rero ya ngingo ya cour constitutionnelle je ndabise cyo ndayivuga ko ku bintu bibiri umwanya bayihaye wo kwiga ivyo bintu byabaye mu mabiro ibihumbi 30 akaca byiga mu minsi 8 bari dazambiro je ndabona yuko bari bakwiye kugira ico bagize ko ikarumwanya kuja kuri tere bakanabaza n'abari kuri tere ko byagenda Leopoldo twama turiko turumva imyidogo mu bijanye n'ivyonye by'amatora byankira kuko haba harashizweho inzego zijeje kwitanga neza byankira mwizi nzego nico twebwe muri senero mbo tuvuga duti aya matora ikintu hari kibazo gihagaze sahani no kugira ibiganiro no kwiyumvira bikomeye icerekeye amabiba twama twabibonye n'ubumugise babemereye ko hazoba ibiganiro batubwira ngo bagize ibiganiro byo ku matora twagiye inama y'abantu amajana 8 forokorike kamara amasaha 2 uyu nyakubahwa mu communicateur akexposa isaha president akexposa isaha bakaca batanga ibibazo minota 30 ngo habe ibiganiro ibyo biganiro harakwiganiro cimbitse cerekeye ingena amatora atungana mu Burundi kuko ndakubaza ndabuye nk'akarorero
uyu n'umukomunikatire mu rwego hejuru kandi afite uburambe bwinshi mu by'amatora yarabaye mu matora atora yitoza ubu ni arbitre yavuze ngo twebwe ko turavuga ko bitagenze neza ngo n'abandi ngo 99 bazavuga ko byagenze neza yego niko bimeze nyakubahwa komiseri mwe muri arbitre mu mukino w'umupira arbitre afashe umupira akingiriza equipe imwe iyo equipe yo kwidoga arbitre karakina Ushaza kuvuga yuko mugwiseni hari aho hengamiye agafatiga umupira agakubita mu igori rya equipe izo force supposées iri kurambaza wewe ushaka kunya nta na hamwe mu gihugu muri abarubitse kandi abo turiko turagiriza batabyifashemo neza batoye iyo tegeko ni mwebwe none bo kwidoga bose uri kuraturenganya urazi kituma ntabarenganya genda shora no kukwereka n'ubu tore code ngaho code article ya 40 naho tweko turategura amato muzi mu debate yose n'abandi kora yabagiye nk'igiko ya article 40 muyirabe neza izobaha amanota canke yabakuwe ingene bakeya les bureaux de vote équilibre politique ethnique genre genda mu nubo abo mwakoreje murabazi ngene mwiherere murabiyo équilibre mwakoreje yari muce muza mu bimbaza cyo gituma ndababwiye ico rero ntisi kuvuga yuko ibi bintu bose bokwidoga kuko harabavyungukiyemo ibi turiko turavuga harabavyungukiyemo hanyuma ikindi noca nshikiriza na cone yavuze uburorero aca tora nyene burorero nyene buca buza umengo byose byagenze neza oya nabatwumvize nto cavuga rero ngo burorero niko bwabaye jewe François naramu telefone kenshi cyane mugabo yavuze sindi kenshi cyane kandi twarakomunikana kandi mu Rundi aguhe nyishuzo mugabo ugiye kuri tele ukazibura ukurumva kuri tele n'ibyo kuri tele bibarera telefone ntushikire je na mu telefone ndi kuri tele ndabwiye nk'akarorero mugasinzi nta nakamwe namubwiye nti hari nka sayi ati ibintu niko ndabona bikora mu matora aho naciye hose naragize dobo jumbura muramvya akayanda narigeze ingoro ati nibintu bimeze nabi cyane raba mubwira abantu batubari mu mabiro de vote hose bareka abantu binjira bose abamaratere binjire ni kuko nka twega yuwanje bose babasohoye acambwira ngo mpariste yaho babasohoye ni naho naciye hose ni nabyo igihugu cyose nabwira nti batange mesure générale yatanzwe mwana yita no kwiradio acavugira kwiradio mugabo ntibyakozwe byarakozwe nivyo gituma mwewe ndabeme haje au niveau national mwarakoze aho mushike gukora mugabo hari izindi force ziri inyuma yawe rero ico novuga niteze ko ya matora ngoma ngaruka hahandi ko tubagize imana abagize ivyo bagaye bakabashikiriza nibabikorereko babikorereko kugira turayuko itora ry'umukuru w'igihugu ni ikintu gikomeye cyane gusumba ibindi byose uzotsinda by'ukuri azaba afite legitimite abantu bose baze bamukeze ivyo twese twifuza Olivier byankira hehe ivyo byo kumugabo nko ku makosa akomakomesha urakugira yo yarabaye Olivier yavuze hari ibintu ubona natwe bwizesha kugira none ndakubatse hajya nibirije umuntu bamubwiza aho bamutorera matora yose twabaye nawe we nyakwa François matora yose bayiga mu Burundi ikintu cyo gutera umuntu je naho narukekenda cyo kandi naho ntacyo wamwari bwagore naco rero guterera umuntu ubu uri kuvugira kumutorera uko jewe si ibyo biri ngaho yeso n'ingingo ya 56 je no gwakarorero 56 sinovuga abantu si pan ibyo byakorwa nibikora gutora akaza ati ndagutora hatora ha ibyo navyo wari ubwigiro biboneke nico gituma bageze ahantu erega nico gituma twabwiye François bageze ahantu hararengeka ibyo kosa hari jambo kugira ngo ikiganiro kigende nico kintu cyo kuvuga ngo umuntu yogenda gatora umuntu na code ntacyo yibutse nta kirimo najye kosa ntari harimo procuration harimo procuration nturenze nakomeje nuko muvuga ngo gutora nturenze procuration reka duhe jambo François nawe agire murakoze gutorera umuntu kandi code electorale mbona ngahe byemeze François ababanya jewe ndagata procuration ndashitsaho ntora wewe witwa kuri muri bureau de vote wa undi mwa batanu umwajejwe uye aravuga ati utora kwiyima kandi agaca bivura wavyanka induri kaciba ngurono nyamatora aba banyapolitike bati hari izindi nguvu twabonye ku rubuga zisa no kumenga zirengeye umugwiseni inguvu ntazo bavuze ntazo numvise nazivuze reka ndazivuge inguvu ziri ngoraniriye nuko baba abo muri
masepi sesi bose nka benshi bavuye mu mugambwe umwe biro de vote yoyo bari umugambwe umwe umugambwe uri ku bitegeko turagendera baha instruction y'ivyo bakora ku buryo n'ivyo se niyavuga bavuga bati siwe waturungitse kuko na se nirabizi ababirungika bo bashizeho barazi yuko abamambere ba biro de vote bashigwaho n'abasesi cyangwa abasepi ugasanga umusepi bagiye bamuzanye list ivuye muri permanence ati abantu bazoba membre ba bureau de vote naba twe twagenda kurekarama c'est au niveau national tireka turatanga ntibahindure none abo bantu bamaze kumera gutyo boreka guhabwa injonction wabarungitse gute reka tumubwisenire cyo abivuga ko jewe somye amategeko kuko byose jemera ku mategeko numvise ahanini hariko hashigwa imbere urusaku kuko umugambwe wari warungitse abamandateri ni membre wa bureau de vote umviriza none nkubitira utazi ico ngire mvuge reka duge kwijambo umugambwe wo warungitse abamandateri ivyo uri kuravuga bikaba vyarabaye kuri ya procès verbal uwo mumandateri ntaca vyandikako hanyuma nukwitwara mukagenda mugashira muri cour constitutionnelle agasanga na hamwe vyanditse je niho ngira nti mufasa je ntumbandanye umbaza ngo tugire deba ku rusaku kandi hari ivyatezwa kwandikwa nyakuba France sindagukiriye wowe tumuvuga uti ubyumvise ubu mugano byitwa rusaku uvuze uti byo ndabyumvise none ibitaho vyanditswe kandi vyatezwa kwandikwa ndabyumvise none oya mugabo ntuvuga ko byo oya ikasivuga ngo ndavyumvise nawe urazi yuko seni murabizi neza mwebwe aho mwagejeje ingupfu tugushiraho ababaserukira mu ntara no mu makomine no mu biro de vote ibyo murabizi nimwe mubizi hamwe twosanga bijya bintu vyabaye muri responsable ijana kwijana nukuri twobitwara iyo responsabilité kuva mu kwezi kwa gatanu ntayiwaronga twabiretse kuko tuzi ko mutera ego metuhari jambo tugaruke mu kiganiro twibutsa yuko ikiganiro ari nkuru y'imvaho tiro tuganira ku bijanye n'ingera amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027 yotegurwa Olivier Nkurunziza mwavuze ibitari bike byatumye amatora aheze muvuga yuko atagenze neza mubona hakwiye gukorwa kugira ngo ayo matora y'umukuru w'igihugu azagende neza amatora atunganijwe mu muco kandi atabakomeye twebwe ico twifuza ubwa mbere twifuza ko hoba amatora meza cyane nkuko turiko turaganira umugwiseni sinaseni gusa n'indongozi z'igihugu zigashiramwo ingufu nkuko twabiganiriye ubunenge twashikirije imbere yuko amatora aba tubwicarira burya igihugu kirakeneye ko gitekana kirakeneye ko kironka indongozi abantu bose vyombabaza jewe nk'umuganga w'abadasigana iprona dutoye umukuru w'igihugu nza kuvuga ko yatowe mu manyanga vyombabaza kuko umukuru w'igihugu ni Sebarundi ibi byabaye mu nabavya komine niki nuko twanarose n'umukuru w'igihugu tuza kwitura tubibwira camwumva rero tuko twatora umukuru w'igihugu tuza kuvuga ko umukuru w'igihugu ibi nibi byabaye nawe nyene naho batwara ni hamwe cavyura n'agashaka avuga ati harabanyankari biki twebwe dusaba ko ubwa mbere seni ifata ivyo twayibariye igahamagara imigambwe tukicara naho yavyemeye mugani zovuge ngo ni bamuguye abantu muyora abadafise ibyo babaza nta ngorane twebwe dufise ibyo batubaza dushikiriza kuko twavuze duti ikizotuma tuja mu matora nuko toja mu matora tugataye amatora turaremye ivyabaye kuko ingoma yagukanzira huma ugahunga rero nico gituma haka abanywanyi dusubiramwo uno musi tugiye bavuga bati mukuru umugabo imbere ya byose raje kutugendera nivyo kandi harimirije amatora y'ibihumbi 2027 mbega zomera nka ya matora y'ibihumbi 2025 uzosubira duhamagare ngo tuje gutora jewe namara babyani murindire kuko ndindiriye ko seni iduha vy'ukuri umwizero ko amakosa twabonye tutazosubira kuyabona kugira ngo abantu batore bitonze batekanye
ataho batorera atamu mandateri basohora atamukuru wa biro de vote yubahuka guhaguruka gupfa urabona umuntu kumutaburira ikarata yiwe hanyuma bayitabura kuko bagomba kumutorera undi akanka bagaje bagufata ngo uratabuye ikarata kuko waza gutora ivyo ni ibintu bibi byabaye harabahamutse abantu barangwara imitima abandi baramererwa nabi niba babona abarundi twarifashe nuko twashize imbere amahoro ivyo twari kwanka byariho ariko rero ko se nitwicaye nabo bakavuga bati ivyo muvuze turabyumvise nivyo yego hariho abandi bavuze ati byagenze neza bakavyumva mbofatira no kwabo bavuga bati turacafisa akangono seni akabaranya nikaturasira ati namwe mugifisa akangono mwebwe mugifisa ibibazo ni mutwizere ko ibi bintu bizoge hanyuma tugashiraho ntitubivuge ku muntu tugashiraho de mechanisme zerekana ko ivyo bintu bizoshirwa mu ngiro kuko turamaze kubona akantu kenshi seni nico namye mvuga yaratwemereye ibintu byinshi umugwi seni sinzoreka kukengurukira ivyo batwemereye ku munwa cyane muga tugeze mu ntara bajya bo mu biro de vote bajya bo mu komisiyo y'intara sepi bakanga kubishira mu ngiro bakavuga kwitwara wa telefone seni yereka twabaye kandi n'umukuru wa seni akavuga ati nanungitse na message yerekana ko ibi bintu biba mugabo ukarindira ko ivyo bintu biba none ku munsi w'amatora ko nabivuga murindira ugasanga amatora yahenze ntiyabishize mu ucugira uravuga ugatinduka ukifuka ingingo ziboneka zerekana ko seni mu makomine muna bazokora ivyo kuko bitagenze ukarisa amatora azoba ari uguherekeza gusa ibintu byamaze gutegurwa imbere yego mu mugambwe sene hakwiye gukorwa turabona tugiye kuja mu matora amatora y'ibihumbi na 27 igihugu amakungu yose agishinze amaso igihugu kirongoye ubumwe bwa Afrika no kuvuga yuko ibihugu byose bitegeza kuza biraraba ibanga badufatire kwa karorero nipfuza yuko rero amatora y'ibihumbi na 27 yoba ikintu c'akarorero gushika naho abo barongoye seni abo bakomisere ba François inyuma y'amatora bazokwira Afrika babigisha ingene batunganije amatora meza kandi atekanye kandi ari credible nibigoye barafise code electorale kuyatunganya twebwe bagira imana twebwe twagiyemwo ibyagenze nabi twarabibonye kandi turafise ishaka ryo kubibereka umuntu mbere gukosohora nibaze dushiho le mechanisme zo gukosora ibyo biso byabagenze nabi hanyuma amatora atunganwe neza ndashobora kugenda ndabivuze bimwe bimwe byose byafiriye ahanini ingene seni yari itunganijwe yari ifise seni ku rwego rw'igihugu twarakorana bimeze neza mugabo uko wagenda umanuka hasi seni yagenda itakaza control ku nzego zo hasi gushika muri biro de vote ho bakubira bati niyo seni nayo tubuzi ubabwiye uti ndahamagara president wa seni ngo mubwira za nkure ngaha siwe yanshize ivyo byarabaye nico gituma rero mvuga rero bagire seni iri sectire inze amategeko ave hejuru gushika hasi muri biro de vote babe responsable wibiriko biraba du début à la fin kugira dushobore kugira umukuru w'igihugu azoba yizewe kandi atigomba kwizerwa kuko mwababwiye yuko amakungu ibihugu bya Afrika biduhanze amaso kugira birabe uburorero bwiza bidukura ntibizohava bidukura ku burorero bubi na cyane kuvyerekeye amatora kandi gikuru kucerekeye amatora y'umukuru w'igihugu ikintu gikomeye cyane nico je nifuza kandi uko ndabibona uko yaje nkuko bitubwiye nibaza yuko ivyo batubwiye nanjye sindavyite ibihuha nkuko bivuze ngo twavuze nzaku yavuze ko ngo badutegura ibiganiro twivuze byateguye ko hari ivyo yatubwiye ko bamaze kubitegura natwe turiteguye kuza kubashikiriza ivyo twabonye byo kosorwa kandi mukazovyemera ku neza yanyu no ku neza y'igihugu tuzorogora itora ryizewe rizoduha n'indongozi zizewe François Bizimana murumvise ivyifuzo bya bano banyapolitike ivyo basaba birashoboka hanyuma mwiteguriye gute kuzotorera inyishu utwo tunenge bage baravuga twibonekeye murakoze cyane cyo ikintu kimpimbaye kose aba bose uko ari babiri turi kumwe bakomeje bavuga bati umugwiseni nukuri ndaco twagiriza bakomeje babivuga nukuri twarakoranye neza kandi turacari babandi umva nta kizobuza ko tubana yadukorana neza ko
ko badufitiye confiance sene y'ubujumbura mugabo ibyo hasi bitakunda yoyo barakamara ariyo inge mbandana kazima mudufitiye icizere mudufitiye confiance icyo ni ikintu gishimishije cyane kandi gihumuriza nabo mwaserukiye hanyuma umushinga amateka Leopold yaragize ati nambi byavuga ari byo nukuri sinoza kuvuga ngaho ibintu bitari byo uyu yegereye ngaha impande yanje namweretse yuko ari ikintu gitewe ko n'ikidodo ca seni kandi n'umukono urongoye umugwiseni ni ibintu rero twateguye neza hanyuma iyi nama izoduhuza twese ntabiye kwitegekanijwe ni mu kwezi kwa gatanu none ahandi hageze gahema mbere mu minsi mikeyi muzaza mubona ubutumwa bubashikira bubararika yuko muza kugira ngo tuje muri iyo nama yovugirwamwo ivyo vyose akari ku mutima mugabo ndababwiye nta mwavuze ngo hajemwo abandi nabo bato bafise ibiro biremereye ngo ntibajemwo cyangwa bazoze hanyuma ya twe tuzoshiramwo bose niyo ntego dufise nibwirizwa shingiro niko ridutegeka un processus inclusif kuko hamwe twotangura kuvuga ngo dushiremo ipona dushire sene n'abandi nabo bakaja ku ruhande aho naho nyene twoba dufashe intumbero iteye kubiri nibwirizwa shingiro kandi twebwe twarahiye yuko teza gutegura amatora arimwo bose muri uwo munsi utazoba afite icyashikiriza agira ati cyo kintu waye hazobeka oya twanga ko bitumira abantu gusa ngo banza kuvuga ngo byagenze neza gusa mu muca muvuga muti ko benshi rero bavuze ko byagenda neza ivyo muri ko muravuga ntibigira izina ntimuzofatire ku giti giga ivyo nivyo tuzi erega gutumiye umuntu n'utuba tuzi cavuga oya ari gihe mu bategurwa oya suko tubigenza twebwe turagira ku musozo w'ikiganiro twebwe tuzotumira boss bagira ico bashikirije hanyuma tugire ico dupfunditse Olivier ndabona ko utari muto ndazi ingene ko wakurikiranye ibiganiro byagiye biraba ngaha mu Burundi hariho amezi canke imyaka twatakaje gushikira amahoro turimwo kubera hariho un certain moment bagize bati twumviriza bariya ntibarimwo byaraducereje kandi muri uwo mwanya byaducereje hariho abantu bapfuye hari ibintu vyononekaye reka rero ntitugwe mu ikosa kumbure ry'abaho ba mbere baguyemwo kandi bigatuma dutakaza umwanya reka dushiremwo bose ntihagire uzogira ati jeje muri ko muragira sindimwo canke ntimwansizemwe reka tubashiremwo bose namwebwe noneho nabo uvuga erega iyo abantu bari mu nama bari hamwe iciyumviro gitsinda ikindi erega nta muntu acanga reka rero twumvirize bose ntihagire uzodutaka umwikomo ngo sinarimwo ivyo birabaraba mu majambo make murabijeje yuko muzokorana neza kugira ngo ayo matora azogende neza none bwabuze bwa mbere dukoranye neza ariko mbega ikikwereka yuko amatora yagenze neza aho hajya bibaza ngo nibivuyemwo n'amahoro abandanije nyuma y'amatora none ubona turi hehe ubona bimeze gutubu ega nivyo nyene none mwumva tutakoranye neza aho tugira amahoro murakoze cyane ni no ngaha haciye hagarukira Olivier turi ku musozo w'ikiganiro ni hano ikiganiro twariko turabashikiriza inkuru y'imva kuri Radio Bonesha FM giciye kigarukira ni ikiganiro Twero tuganira ku bijanye n'itegurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije kuzoba mu mwaka uza 2027 imyiteguro y'ayo matora igeze he hakwiye kugira ngo azobe amatora atunganijwe mu muco kandi atawe akumiriye nizo twariko turaganira ko migano cacu cuno munsi tukaba twari kumwe n'abatumire François Bizimana havugira umugwiseni ujeje gutegura amatora tubashimire cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu naje ndabakengurukiye kuri ubutumwa mwahaye umugwiseni nejo mukagira ico mugomba yuko abantu rero n'amakuru batahura neza muzotinye gutera kamo kandi nakengurukiye n'aba bagenzanje twari kumwe hano muri kino kiganiro twayaze neza cyane ntihagire abahava bagira ngo
twayaze dutandukana twayaze twubaka twese turondera ineza y'igihugu turondera amatora azogenda neza mu mwaka uza mu 2025. Yego murakoze cyane twari kumwe kandi na Leopold Hakizimana n'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNL namwe tubashimiye cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumwe bwacu. Ndabashimiye cyane kwigane tugize ndashimiye abo tuwe n'iganiro na cyane ndumvise yuko nshobora kuremuruka numvise yuko amatora ya 2027 atazoba ameze nkayo abaye mu 2025 ko hazoba habaye intambwe iteye imbere kugira abafise ico baza kudutora ko nk'ishuri baze basanga amatora twakoze. Yego murakoze cyane reka dushimire na Olivier Nkurunziza harongoye umugabo wadasigana Iprona namwe tubashimire ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Murakoze cyane kuba mwadutumiye tukizera ko iyi ntango yuko twotegura amatora y'2027 ameze neza vyova mu majambo bikaja mu ngiro ndibibi nyene tuvuga kuko mu 2025 byavuye mu majambo gusa ariko mu ngiro biranga kujayo. Ikiganiro nkariko mugirizwa na Christine Kamikazi Jean Baptiste Atungimana niwe ariko aratuba amajwi abashikira Laurent Masengo niwe yaragihagarariye tubipfurize kubanda yamugira umunsi mwiza mwese mukurikira ibiganiro bya Radio Bonesha FM murakoze.